ico uyu muririmbyi yaratumbereye kuvuga. Rero mu majambo agize icitabirizo ari naho tugomba dusozerere, yavuze ngo kwīrêmbo rero Imana yacu nihimbazwe. Na rya jambo nagombye kugutekerera. Birashoboka yuko ubayeho wumva izi nyigisho zitigishwa, ubayeho wumva umengo na gacerere, ibi bintu ntivyigishwa, ntibivugwa ko, umengo nta jambo bigifise. Ariko muri kino kiganiro narinzanwe no kukwibutsa yuko nubwo biruko wewe uri mu rugendo ruja mw'ijoro, wewe uri mw'iyobokamana, wewe wigeze kuvyigisha ariko ukaba warabihevye, wewe wigeze kuba ukunda inyigisho nk'izi, ukunda kuzigishwa no kuzibwirwa, ariko ubu ukaba wumva umengo zisigaye zigushisha. Nari nsubiye novuga ngo gusubira kuza ngo ndagushishe ntaco bitwaye, ariko ndakwibutse yuko umwami ageze kw'irembo, kuko ivyerekana yuko aje biriko bishishikara kuboneka. Kandi uravye ijambo ry'Imana yarabivuze akiri kw'isi, intambara, impuha z'intambara. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ingene mu misi y'iherezo abantu bazoba bikunda gusa, kandi abantu bazoba bakunda inyigisho zihuye n'ivyipfuzo vyabo gusa, ariko inyigisho nzima ngo batazoba bazerekwa, batazoba bazishaka no kuzumva mu matwi. Mbere ngo kubw'iyo mpamvu abantu ngo bazokwirobanurira ababigisha ibihuye n'ivyo bagomba kumva. Nimba bagomba kumva ibijanye na prosperite, ibijanye n'itunga gusa, naho kumbura irindi jambo rivuga ngo bimaze iki kunguka ivyo mw'isi vyose ariko ugahomba, canke se ukabura ubugingo, vyomara iki kunguka ivyo mw'isi vyose hamwe wowe uhomvye ubugingo? Rero naho abantu bazomera gutyo, ariko ukuri guhari kurahari nyene. Rero bivugwa ngo mu misi y'iheza abantu bazokwirobanurira abigisha bababwira ibihuye n'ivyipfuzo vyabo. Abantu baragomba kubwirwa yuko gusambana atangorane, ari uburenganzira bwa kiremwa muntu, kw'Imana yaremye imibiri ngo ibe muri ubwo buzima nyene. Umuntu kurya ashonje afise droit yo kurya, afise liberté yo kurya, aragateka kiwe, ari uburenganzira bwiwe. Abantu barakeneye kumva umuntu ababwira ngo vyashitse bikakugora, hakupfa wipfuza, hakupfira hejuru. Erega none ivyo none ibikoko vyo vyobona ari ingorane, kubera ko ibikoko vyo vyatari icaha. Impene aho ibishakiye nibikorera, inkoko